ari mu barundi kazi bashoboye kandi nongera mvuga ati abastar bo ngaha mu Burundi bageze ku rundi rwego urwego twebwe ubwacu tubona ati ntirusanzwe je muzobona ngo mvuga ngo umustare nguyu ngujya kuko mbona bari mu bikorwa abanyarwanda ba Tom Close ba Shanina Nina ni benshi nanabona ndagura ngo ndabaheze ni benshi yarabadugije basoshomula ni benshi gose mu Burundi hoho ni too much barateye imbere. Koresha rero ayo mahigwe yawe, koresha mahigwe yawe. Hello guys, mamete neza sune Lynca Arlene Alu comme d'habitude Miss Mafseri gwamenya musumeno maso y'inyana tutakibagiye aho kazina kankuraho no kampaya konkuraho. So ndakunda amazina yanje comme d'habitude kujya nyene mumenyereye, ariko uyu munsi nshaka tuyage about Monia Fleur. Monia Fleur murazi yuko ari umurundi kazi aririmba neza, ashoboye, abikora neza, abirimwa neza, ari muri mood antuka ntigahera. So nshaka kuvuga kuki? Nshaka kuvuga ku ndirimbo nshasha ya Monia Fleur na Big Fizzo, igihangange tumenyereye cyane. Kandi nkongera ko kwanza ndababwira ati Big Fizzo and Monia Fleur ndabakunda cyane parce que murankuraho vraiment. Iyo ndirimbo Monia Fleur eka ndaguha ubutumwa. Urazi kuririmba. Hama bajya abantu bavuga ngo iyi video jaranu je nariko ndarabijya ndirimbo nza ngo iyi video ntibari kuyigira ukuri bari uraza amafaranga yagiye muri iryo video wewe kugira urinde ukomanta ngo ntibari kugira uko bari kugira kutahabaye kugira babwira ivyo bagira. Mureke umunwa, mureke kubuza abantu ibintu baba bashaka. None ambari ivyo yashatse Monia Fleur ni vya yashatse, Fizzo ni vya yashatse. Washaka bigende gute? Wewe kutahabaye kugira ngo ubereke ivyo wowe ushaka. Ubaza ko bashaka bikora. Ubu wowe ivyo uri kurakora twe turabizi n'ivyaje habona tuzovuga ati naka yakoze ibinye ngo ivyo tutari dushaka. Monia Fleur yakoze bijya kuko yabonye yuko ari byo bikwiye. Okay? Mureke kumujajinga abantu. Uko ni kumujija mu kazi kiwe, aho kumuha amashugwe yiwe mu bintu akora, uko aririmba, uko yavyitwayemo. Vraiment nuko kumane video ni ashni mwaki ni nziza vraiment, ntaco nohisha, ni nziza. En plus de ça, style, muvuga kuri style Monia ndagukunda ukuntu wambara. Reka mvuge akantu gatoyi kuri iryo foto aheruka gupostinga yambaye ikola, yanditse avuga ati ntimugire zoom. Muga hari abantu umenga amatwi yabo aracuritse bavuga ntimugire zoom mukagira zoom. Ubushaka gushika kuki? Ubushaka kwerekana kari ubize phone nziza kurushiza abandi. Dusubiye inyuma gato, ndiko ndavuga kuri Monia Fleur ku ndirimbo yiwe. Guys, ijya ndirimbo iraryoje, ntaco muba muca intege umuntu kandi mubona ari mu bikorwa aho kumuha amashugwe yiwe. Ikindi naco Monia Fleur abirimwe neza. Ica kabiri nshaka kuvuga uko Monia Fleur ari mu barundi kazi bashoboye kandi nongera mvuga ati abastar bo ngaha mu Burundi bageze ku rundi rwego urwego twebwe ubwacu tubona ati ntirusanzwe. Je muzobona ngo mvuga ngo umustare nguyu ngujya kuko mbona bari mu bikorwa. Je n'ukuri n'uwasohora indirimbo yawe sinda kuvuga nzaba ndumwana mubi. Je ndabavuga ndagupromotinga kukuri umusta uri gukora ibikora inka, niko no bivuga.
abastar bacu bari kwindi level vraiment nimuvuge ngo abanyarwanda wapi oya bari ku rwego rw'aba Nigeria nibo navuga ko basiya bevoliwe abarundi bacu bari ko balevoliwe bimwe biteye ubwoba bari ko baraza vraiment abarundi bacu bari mu bikorwa bishimishije hamwe mvuga ati like hamwe mvuga ego vraiment indirimbo niyo jewe kera nahora numva abastar ngo mu Burundi ntibazi kuririmba abastar bo mu Burundi iki niki ntibashoboye bakwiye kurabira kuri banaka ubu wabajajinga gute ubu wabavuga gute benyewe abandi bose kari bo bariko bararabira akakarorero ku bastar bo mu Burundi wacu be ivyo vy'iryo bangajije mwari murize mwahora mubakritika mukora ama video adatesa mukora ibiki aba producteur je ndabemera aba director nako aba director ndabemera baragiye hariya baraja hamwe baravuga ati twigemo kugira ngo turondere umumenyi ubu ni bakora ama video meza ntibabashimisha umusitari kagenda kikokora ngira ngo nayo ari kugura na omo akemera akashira mu ndirimbo kugira baha ibintu vyiza nawe ukacija ngaho ukajaje ngo umuntu ukavuga kumugwisha hasi gusa kumucafuza mushaka kuki ni mumashigikire je ndabahamagarira muze tubashigikira abastar bacu kugira ngo batere yindi ntambwe rero hamwe tuvuga ati ego vraiment tubarekera aha nukuri no gusubira inyuma ntibazoshaka gusubira inyuma kuko haje umustar ageze ku rugezo natwe bwe tuvuga ati ego umustar niwo muntu wa mbere dutangura kumenya ngaha mu Burundi yuko yafashe indege abastar umunsi Monia Fleur na Fizzo buri indege bagiye gukora video umunsi baza ivyo byose twarabimenye urumva mugana wewe uri kurandabona mutari umustar ni wurira indege ntituzobimenya uzopostinga baje bajama bawe nibo bazobimenya mugatwe ntavyo tuzomenya nariko ndavuga ati wewe nimba Monia Fleur kandi nongera vraiment Monia Fleur urankuriye muri entertainment nongera vraiment ndagusaba yuko wonyumviriza gatoyi izi impanuro zanje naho ndi mutoyi kuri wewe ariko ukanyumviriza gatoyi gusa nshaka kubwira koresha amahirwe waronse Big Fizzo so ari wewe si baririmbana hari benshi bifuza kuririmbana na Big Fizzo bakabibura hari benshi bifuza gukorana na Big Fizzo aje muri video gusa bakabibura ntutse amahirwe yawe ntuyapfisha ubusa ndagusavye hari benshi Big Fizzo bakoranye nawe sivyo baririmbanye bamusaba korabo abanyarwanda premièrement abanyarwanda ba Tom Close ba Shanina Nina ni benshi nanabona ndagura ngo ndabaheze ni benshi yarabadugije basoshomula ni benshi gose mu Burundi hoho ni too much barateye imbere koresha rero ayo mahigwe yawe koresha mahigwe yawe wewe ko uyu mwanya vraiment novuga ko ari Monia Fleur mu bakobwa mu barundi kazi ari wari karavugwa muri entertainment ko n'indirimbo mwakoranye koresha mahigwe yawe ndongeye kandi ndabisubiyemo koresha mahigwe yawe je ndagukunda no gusaba yuko ukoresha amahigwe yawe kugira ngo wevuriwe ukore just gumuduga iyo nindi ntabwo wateye just ni nko kubona wicaye muri salon ukabona marayika korotsa ava mwijoro akorokera mu nzu yawe ni ibintu bitangaje kuko baje batangura bavuga ati kwereka ataje kuri jewe rero niyo mpamvu rero Big Fizzo hajya bavuga ati none Big Fizzo kubera iki yagiye kuri Monia Fleur akaza kubera iki yagiye kuri Monia Fleur ataje wanje undi nawe kubera ataje wanje je nuko ntaririmba neza kwa iki ariko namahigwe umuntu agirirwa mu buzima namahigwe vraiment no gusaba yuko ayo mahigwe utoyafisha ubusa
ntiyapfisha ubusa vraiment kora ugume wevoliwa ku buryo na wewe ubwawe uba mu bakobwa bambere ngaha mu Burundi biyumvira ati bifuze yuko bavuga ati basha ndashaka yuko nkora na collab na Monia Fleur ndashaka ara nko Big Fizzo baba murondera bavuga ati yo basha ndashaka gukora na collab na Big Fizzo mugabo sinibaza ko namuronka turifuza kubona umukobwa nawe serukira ngaha mu Burundi barahari ariko ndashaka yuko Monia Fleur bikubeko vraiment bikubeko ube brand ikaze cyane uri brand ikaze exposer n ikaze kabisa ndavyifuza kandi cyane kandi uzobigerako kuko umuntu akora haje Imana nayo iraraba ukora iguma irunda kimigisha ukora irunda kimigisha ukora irunda kimigisha we ni wikorera kandi no gusaba kutokumviriza abantu nogenda gusaba ati Monia Fleur ntarandiriye kwanza ntaraja kure narabonye mwino misi heze post wigeze gupostinga ngugira ubihebe umuziki just ngugira ubihebe kuririmba no gusaba kutabikora nibaze ko zari blog z'abafans sivyo bukanga abafans ariko ntubikore vraiment hagucika intege ahubwo nico gihe cyo kuduga nico gihe niyo saha niwo mwanya nibaze yuko hoba hari sezerano Imana yoba yaraguhaye ariko niwo mwanya kuko niwo mwanya izina ryawe Monia Fleur ryo kuri vyaza umusaruro niwo mwanya ubikore kandi ntucike intege I don't know ivyaye vyakubaye ko kugira ubugira iryo post ntavyonzi ariko tumberasha inzira nziza urimo nivyo no gusaba tumbera inzira nziza urimo kuko izo gushikana ahantu hatangaje kandi hazotangaza abantu benshi we wikorera hama nta muntu uzoronka akubwira ngo Monia Fleur urashoboye abantu bashika igihumbi egire bariho ariko hari abazaza babivugana ubujyajya bashaka guca intege abansi ntibabura mu gikorwa uburimo je baranciye intege ariko sinigeze ncika intege no gusaba kutocika intege ahubwo hakubiheba yo rondera ahantu uronderera ingufu ahubwo na sport ukore kugira abonye upostinga uri gukora sport ukore sport kugira ngo uronke taye bien uririmbe rero uvuga ati nta kantu mwumva urumva we wikorere urekane n'abantu wirabanire n'umuziki wawe nakazi niko kazi kawe ntarandiriye reka duhagarikize ikiganiro hano so ndabakunda cyane abakunzi bo kumugwa Media TV nizere ko byagenze neza ndabakunda gose ya Lynca Arlene Alu comme d'habitude Miss Mafseri so big up nibizere yuko mugiriki mukanda subscribe share comments